wibaza mukundanye n'umuntu akaba atacumuha uraza hari ico woronka ekaye bariko baridandariza dufate wewe umutima urinze ugukwega ukagukwegera ku mwigeme kanaka uzobona umengo abigeme b'iki gihe ntibagoye mugabo muri rusange niho kwidandariza bidandaza wenyene urukundo badandaza urukundo wirenze ukagwa mu rukundo nk'uguye mu mavuta canke mw'ifu ukuvamwo kose uvakumwo amavuta canke ifu yakugiyeko uvuga yuko urukundo rwo muri iyo minsi rwari rugoye cane vyanasaba gutekereza umwanya munini ukabona umwana w'umwigeme ukamushima umushimye waca ubanza ukaja harya ukimbira twebwe warandika ikete ubu nta kete ryandika urabizi twumva twaje kw'ikete c'ama SMS imwe muje kuri message mwe ntimurege ibintu urukundo ukubona rupfa n'ingoga mw'iyi minsi ni nkuko mururonka hakiri kare none rwari nyene ushika utora rwakera rwari rugoye rwakera urukundo rwari rugoye rwo mu iyo minsi ja ku ngingo ni kuvuga aho hambere hahise twebwe warabanza ukagenda ukaraba agakundi k'abahungu mukandika ikete jo busare ibintu byinshi ukadondagura mu gifaransa naguciriye muntu washobora kugenda urumva oya waramubona umukobwa hanuza abahungu mugenda bagaca bakubwira bati rero urya mukobwa byogenda ukuntu mukaraba umuhungu azi kwandika neza atimba ariko mukandika ikete mu gifaransa mumaze kugera mu wa gatatu mu wa kane hama mu kirundi munsi mugaca murondera umuhungu atora imushira nyira yabari umukomisiyoneri umuceza bire mukandika rya kete rero hama mugaca murishira wa muhungu agaca arishira wa mukobwa aho gaza wa mukobwa yaryakira byoroshe urabaza twe twagakoze twari tekinike nyinshi ukamuhendahenda tora buno butumwa yaguhaye ndi yaguhaye ndi kugira yakire mbere ko ryakira abanza kubaza uri ntwari yego ukamubwira uti ntumaramaze ritore mukobwa vyoba vyiza ukuna kuriya aritoye rero yaragenda akarisoma arisomye we batumye wakumugenda kwishuza inyishu wishuza wa muhungu yagutumye wa musore yashima urumva ntiwawashimye ubu uriko ukora akazi wa mukobwa akihagararako agatinya kwishura bata akaba yabikunze canke atabikunze kuko umukobwa na none munsi biragoye yuko yoca akubwiye ubwo nyene si vyiza yihagararako umukobwa w'agaciro yari yihagararako na n'ubu bariho ibyo bisaho nzi neza turakenguruka umuremyi hanze ndashima hama igihe duherukana hatuntu wambwiye wasize uvuzemwo ntabanje vuga ati reka shoke natukubaza nimba ati nzogaruka kutukubaza yego ivy'ukuntu urukundo ubu ko hambere hahise n'urwakera ukuntu zari zimeze rero nshaka ko mpera ku rukundo rw'ubu ukuntu kuba bumeze urukundo rw'ubu umva abantu b'ubu ukuntu bagenda barakundana ubu mvye kuvuga urukundo rw'umugabo n'umugore w'abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore urukundo rw'iki gihe muri rusange ko ruboneka n'amafaranga wibaza mukundanye n'umuntu akaba atacumuha uraza hari ico woronka ekaye kumva nk'irero ni ukuvuga tugerageje kwihweza iki gihe urukundo mw'iyo minsi rwarabayeho na rwarigeze kuba ruri hari nuko umbajije ubu novuga yuko ari nko guca ku masonga bariko baridandariza dufate wewe umutima urinze ugukwega ukagukwegera ku mwigeme kanaka uzobona umengo abigeme b'iki gihe ntibagoye mugabo muri rusange niho kwidandariza
bidandaza bonyene urukundo badandaza urukundo urudandaza rero gute ni ukuvuga naragusiguriye mu kiganiro giherutse yuko uno munsi umukobwa w'iki gihe ukimubaza urukundo aruguhaye ku wa mbere ku wa kabiri aca atangura kugutura ingorane bwa mbere na mbere wari umusanganye telefone aca gusaba message ubuhoho amamega yagezweho yego ahubwo rero ubutomboye igihe yari afise telefone uhuye n'utagira telefone ho ubanza kuyigura kandi urumva uyiguze si wewe ugiye kuyikoresha wenyine ni ukuvuga rero iyo telefone uraguze amamega uraguze amayinite ni ukuvuga abironkeyemwo hanyuma abandi nabo ujo n'ubu uzomwandikira message kuri ya telefone wamugurira aca kubwira yuko akwandikira message zibiri aca kubwira ngo message amayinite araheze kugira nawe uca ushira umutahe mu w'abandi urashaka kugirirwa ibakwe ugatsindira ico kibanza canke ntugitsindire mugabo uburyo bwobwo wirenze ukagwa mu rukundo nk'uguye mu mavuta canke mw'ifu ukuvamwo kose uvakumwo amavuta canke ifu yakugiyeko aho wasobanukiwe kugubu turatahura nkeneye kugwakira ubwo gwaho hambere hahise itandukaniro y'abakobwa ba kera n'abubu reka banze nkubwire kwanza urukundo rwaho mwiyo minsi twe tugicaruka muri caruka yego yego ni ukuvuga yuko urukundo rwo mwiyo minsi rwari rugoye cyane byanasaba gutekereza umwanya munini ukabona umwana w'umwigeme ukamushima umushimye waca ubanza ukaja harya ukimbira twebwe warandika ikete ubu nta kete ryandika urabizi twumva twaje kw'ikete cy'ama SMS imwe muje kuri message mwe ntimurege ibintu urukundo ukubona rupfa n'ingoga mw'iyi minsi ni nkuko mu ruronka hakiri kare none rwari nyene ushikutora rwakera rwari rugoye rwakera urukundo rwari rugoye bo muyo minsi ja ku ngingo ni ukuvuga aho hambere hahise twebwe warabanza ukagenda ukaraba agakundi k'abahungu mukandika ikete jobusare ibintu byinshi ukadondagura mu gifaransa naguciriye muntu washobora kugenda urumva oya waramubona umukobwa hanuza abahungu mugenda bakavuze bakaca bakubwira bati rero urya mukobwa byogenda ukuntu mukaraba umuhungu azi kwandika neza atimba ariko mukandika ikete mu gifaransa mumaze kugera mu wa gatatu mu wa kane hama mu kirundi munsi mugaca murondera umuhungu atora imushira nyira yabara umukomisiyoneri umuceza bire mukandika rya kete rero hama mugaca murishira wa muhungu agaca arishira wa mukobwa aho gaza wa mukobwa yaryakira byoroshe urabaza twe twagakoze twarikoresha tekinike nyinshi ukamuhendahenda tora buno butumwa ukunuka abati yaguhaye ndi yaguhaye ndi kugira yakira mbere ko ryakira abanza kubaza uri ntwari yego ukamubwira uti ntumara amaze ritore mukobwa vyoba vyiza ukuntu kuriya aritoye rero yaragenda akarisoma arisomye we batumye wagumugenda kwishuza inyishu wishuza wa muhungu yagutumye wa musore yashimye urumva ntiwawashimye ubu uriko ukora akazi wa mukobwa akihagarara ko agatinya kwishura bata akaba yabikunze canke atabikunze kuko umukobwa na none munsi biragoye yuko yoca akubwiye ubwo nyene si byiza yihagarara ko umukobwa w'agaciro yari yihagarara ko na n'ubu bariho imbwa yarateba igihe rero akakwishura message bambe ikete iryo kete ukarisoma hama ugasubira ukarunga ikinyisho ugira ibibakwe mugatangura kwandikiranira amakete byabaye sawa haba ariho rero n'abandi bahungu umutumye acagenda akivugira akaba rose inguvu zo kucaja gushikaho yari yaratinye rero mw'ico gihe
wabuvuyemo. Aha rero mwarateba mukavugana tuzohure dimashe mukaganirira ahantu umukobwa arya ivyatsi yimaramaza pana nk'aba bo iki gihe abo baratiyimvye baje ubu no kudandaza n'umuntu ariko aradandaza afise ubwoba ufise ubwoba nuja kudandaza nta muntu wo kugurira. ni ukuvuga rero ab'iki gihe bariko badandaza rwa rukundo twe twarima ubu bariko baradandaza aho hambere urumva nubwo mwarima abo bo baradandaza kugira rero bimenyekane ko yarakwandikira ikete atanagukunze yakubwira ati je n'ubu sindabibona neza ni ikete ukandika ugashiramo n'agafaranga harya abakobwa bamwe bakunda amafaranga amaze kubona mu ikete hazamwo igihumbi ijya noti y'igasuku igihumbi caba kiriko inyoni wagerageza ugashiramo n'uturiye imisitari ni wanyemera ukemera kudugana Tanganyika sha usanga wanditsemo indirimbo za yoya ushiramo ukamugabira isi. Aho rero ubwo n'urwo rukundo twe twajemo urukundo rero aho inyuma yacu harabayeho urukundo rero urwo rundi rukundo rwaho wewe aho hambere hahise inyuma amakuru twarose urukundo rwo kuri ba papa bamuzeho ukuntu byagenda nabo nyene barashima nabwo turashaka bobo bagendeye inyisi isohotse ari katolika nangirikana ya Panegote nizo zari zisengero mu kuvuga inkumi warayibona ngo wayibona mu isengero siho narindi mwahura mu sengero ukayibona hama inyisi isohotse ukayibona nka hariya ukayituma ku muntu ibana n'ubwoba bwinshi cyane mwese mufite ubwoba ibana ukamubwira ubu nyene bakagira ibyatsi bakazogenda ibintu bigateba bikaja ku murongo kubera ugomba kubaka izo nkundo rero kubera warujamwo harimwo ubwoba izo ngo iyo bishitse bakubaka byaragorana ko zisambuka ni babandi bumva naho hoba habayemwo akantu hagerageza kubamwo ivyo kuja gucura muga nk'ubu kenshi muvanye n'ifu rero aho hambere naho rero kuri basokuru nta rukundo rwigeze rubaho bakera bari bakomeje birane kuresha ni ukuvuga aho hambere urukundo bakoresha ico bita umugenzo bakurikiza umugenzo wawe ni ukuvuga wewe so wawe abonye yuko ugeze mu bigero byo kubaka yaragenda akazunguruka akaraba mu kibano canke kure akabona umukobwa wo kwanaka akubura kuva ngaha kugera na hariya yirirwa kusuka akavuga ati rero reka nzomusegese wiwe wewe umuhungu we watega mutama wawe yego mutama wawe yaragenda agashima umuntu nimba ari bacamba yambari ba mwana akamusaba umukobwa wiwe akazomuzanira umuhungu wiwe wewe uwo bazanye wamugaya uri umuhungu watega wewe uwo bakuzaniye ni ukuvuga mu ico gihe nta rukundo rwigera rubaho haba umugenzo sibi by'ubukunda umuntu manje kubona amafoto usanga mpamurungi ubu ni kuri Facebook ubu ni kuri Facebook rero kuvuga yuko aho hambere umugenzo w'ikirundi wa kera neza we nta muntu yizanira umugore so yaramuronderera akamushima nimba ashima ikimuga kizi kurima nimba yashima umeze uko nimba bariya bamuhaye inzoga imeze neza niho akarya kagenzo wamawumva iyo uvyaye umwana w'umukobwa undi akavyara umuhungu wango nawe ukuronkeye umugabo umugore kajya nakakera romba kazara babwira uruyoya ngo na umugore wewe n'uyu kaya nakantu kakera ko gushimira umwana wewe wagera kuzoshima uwundi nawe wari uko abana biwawe uvyiruje bakuze niko cari kimeze rero imigenzo y'ico gihe niko yari imeze kandi ntawe woyigaya ibintu bijana n'igihe abazungu bagiye barazana ibintu vy'inkundo none bace baza bahinduza ivyari akaranga ku ubu urabona yuko bariko baranabibereka mu masinema mbona n'ubu bazanye n'ibindi vy'abagabo ku bagabo no kuvuga zijya n'inkundo shasha zene ego ewe inkundo rero ubu zasatse nyuma yuko kare hariho urukundo rwo umuntu akunda n'umukobwa baciye kuri za Facebook kare bahora bakundana
bisa umuhungu agakunda umukobwa bagamije kugira mariage. Haca haraza rero urundi rukundo rwaho wasanga umuntu afise umuhabara ariko kenshi rukwega kurongora umugore agira kabiri. ubwo umuhabara Yego nko kumuhabara, kuko uwo muhabara wewe nta kindi kintu aba ariko ararondera, kenshi arondera urugo kandi azi ko gusamburira umugabo. yego. Ubu rero hari urundi rukundo rugisibije mwana wa mama. Yego ntumve ngo hari mpemvuga rumwe rw'abazungu rumwe birigo baradufyikiriza nga koko rwaraje mu kinyempore nta wuzi yo gwazananye. Aho usanga umugabo akundanye n'umugore wiwe mu rugo bameze neza ataco bapfa, bose bakundanye, ugaca usanga umugabo nawe aciye agenda akundana n'uwundi mugore w'uwundi muntu, kandi uwo wundi mugore w'uwundi muntu nawe nyene abanye neza n'uwundi mugabo wiwe, ugasanga mu nzu muri babiri. Umugabo n'umugore babanye mu nzu, gaca aho umugabo agiye gukunda uwundi muntu mu rundi rugo, kandi urukundo rukagenda kurya nyene mwe rumeze. Rero iyo ngisinzi Jesse sindi umunyamadini ngo mvuge ngo ni satani, navuga urukundo rushasha, urukundo kwera rushasha. Rero wanashaka abantu bene abo babigira bene uko uzokwama ugenda uraba hajya ku mastati, uzosanga uwo muntu yamiza ko umugore wiwe babana canke umugabo wiwe, uzoce ubona uwo muntu nawe nyene ariko amakenga, kuko ntuze wihatirize yuko kuvuga ngo batansize kuri stati ngo ntibankunda, ahubwo urya muntu agushirako n'umuntu mbere yo kukuzibira, uracumva kugira ntumenye amakuru yiwe. Kandi hama ndaguhanure ntuzogenda urorere ifilime y'urukundo uce wirukanga kurongora. Irya n'imikino itandukanye n'ivyo uzobamwo. Sinkubwiye ngo uzoca urorera ni filime ya Rambo mugabo urugo nawe nyene hari igihe hari n'ababaye nka Rambo canke ugasanga ni ikibazo. Ivyo birabaho. Urugo urupange neza, kubakwe na babiri. Kiza nibaza ko hoguma urwo rukundo rw'umugabo n'umugore wa babiri. Izo zindi vraiment sinzi iyo zaje zizanana abantu bariko baratohoza. Ibihe biguma bihindagurika, kuma hinjiramo ibintu bishasha. Sawa, hama twashimire kwaka kantu umpaye kano kaganiro je karanyuze. Yego namwe murakoze kuba mwanyuzwe. Nibaza yuko ikibazo c'urukundo ugitahuye ubu. Ndagitahuye cyo nino ndaronka, kandi mbona uwo wasize ko kameze ukundi karyoshe katandukanye naka umuntu yosema akakubaza, kandi turatahuriza abantu baze baramenya ukuri. Sawa, ibintu bigenda biraramba. So bibabwiye. Sawa sawa.